Ndagushimiye cyane wowe ufashe uno mwanya kugira ngo ubane nanje muri kino kiganiro kandi ndaguhaye kaze ndi Asher niyo nizigiye. Ikiganiro ni cakindi, ni itara umuco uva ku ijambo ry'Imana maze ukamurikira ubuzima bwacu, bigatuma tubaho nk'abagendera habona, ntitubeho dutsitagurika, ubuzima bwacu budatumbereye neza nk'uko Imana yashaka ko bumera. Intumbero muri zino nyigisho ni ukubaho nk'abakristo, ni ugufashanya nk'abakristo kugira ngo tubeho twiteguriye gusigura ivyo twizera. Hahandi umuntu akubaza ikibazo ukaba ufise ingene ushobora kumwereka igituma wizera ivyo wizera. Ijambo ngiye kuvuga ko ni ijambo rimeze nk'ikibazo. Iyo tuzanye ibi bintu vyo gusigura ivyo twizera, mbega vy'ukuri turashobora gukoresha ubwenge bwacu tugasigura ivy'Imana abantu bakavyumva? Ubwo ivy'Imana birasigurika? Ubwo si ibintu vyo kwizera gusa? Kumbure tugiye mu vy'ubwenge duhava dusanga turiko turavyonona canke twihaye igikorwa kiturengeye. Ubwo ivy'Imana birasigurwa? Mu kuganira kuri rino jambo turaza kwisunga amajambo ari muri Hoseya n'ayari muri Yesaya n'ayari mu migani. Muri Hoseya ni igice ca 6 duhereye ku murongo wa 3. Mbere dusoma umurongo wa 3 wonyene. Havuga ngo ehe tumenye Uhoraho, tugira umwete wo kumumenya. Nk'uko umutwenzi atacowubuza kuza, niko nawe azoza. Azotuza ko nk'imvura y'urushana inywesheje hasi. Ijambo ndondera ni tumenye Uhoraho. Kumenya. Hanyuma turasoma no muri Yesaya ni igice ca 55 umurongo w'8 n'umurongo w'9. Aho hantu haravuga ngo kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro vyanyu, kandi inzira zanje atarizo nzira zanyu murantunga, atarizo nzira zanje, ni kuhoraho avuze. Mbere nk'uko ijuru riri kure hejuru y'isi, niko inzira zanje ziri kure y'inzira zanyu, n'ivyiyumviro vyanje biri kure y'ivyiyumviro vyanyu. Aho Imana iri kwirerekana ubudasa hagati yayo n'umwana w'umuntu. Ivy'Imana biri kure, bishika kure kurushaho ubwenge bw'umuntu bwoshika. Biratandukanye cyane. Ijambo rya 3 twisunga riri mu migani ni igice ca 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Havuga ngo wizigize Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Iri jambo duhereje ko rimeze nk'irizana hamwe yayandi abiri twabona muri Hoseya. Ujya muvugishwa n'Imana yabwiye Abisirayeli ngo bagire umwete, bagire ishaka ryo kumenya. Kumenya muri Bibiliya birarengeye gutahura mu bwenge, ariko niho bitangurira. Kumenya Imana no kuyimenya mu buryo bwo kuba inshuti, mu buryo bwo kuba umugenzi. Ariko kugira ngo mugere aho muba inshuti n'Imana, ukamenya ingene imeze, ukamenya ivyo ikunda, ukamenya ivyo yanka, maze navyo bikagira ingaruka ku kuntu ubaho, bibanza gutangurira mu gutahura ivyo yahishuye. Ariko ugiye muri Yesaya ubona ijambo risa n'iryerekana ko gutahura Imana mu bwenge bwacu ari ikintu tudashoboye, kuko Imana iratandukanye cyane natwe. Imana ntiduhave tuyitiranya n'ikintu dushobora kwicarira tukacihweza impande zose hasi hejuru, tukamenya ivyaco mu buryo bwuzuye. Imana si uko imeze. Imana irarengeye ubwenge bwacu. Iyo rero turiko turavuga ngo dukwiye kubaho turi abantu bashoboye gusigura ivyo bizera, ibi bintu ntibikwiye kutwibagiza yuko Imana yagutse kurusha ubwenge bwacu. Ntibikwiye kudukuramwo umutima wo guca bugufi ngo tumenye yuko hariho ibintu biturengeye. Ntibikwiye gutuma twumva ko Imana dushobora kuyishira mu kabwate tukayiraba, tukayihweza, tukayigaragura impande zose, ivyayo vyose tukabitahura. Ivyo ntibishoboka. Ariko nk'uko tubibona mu migani hatangura havuga ngo
wizigize uhoraho umutima wawe wose, ntiwishimikize ubwenge bwawe. Ubwenge bw'umuntu burafise ivyo bushoboye, mugabo ntibukwiye kuba icishimikizo. Imana niyo ikwiye kuba icishimikizo. Kubera iki? Kubera ubwenge bw'umuntu burafise izindi ngorane zabwo nk'uko tuza kubibona. Mugabo akavuga ngo mumenye, umenye uhoraho mu ngendo zawe zose. Naho ijambo ry'Imana ridusaba kutishimikiza ubwenge bwacu, riranadusaba kandi kumenya Imana. Kandi turazi yuko kumenya Imana nk'uko nabivuze bitangurira mu gutahura, bitangurira mu bwenge. Mbega turashobora gutahura ivy'Imana dukoresheje ubwenge? Iki kibazo cishurwa mu nzira nyamukuru zibiri, naho hariho iyindi ya gatatu. Inzira ya mbere ni y'abakristo bavuga bati gukoresha ubwenge si vyiza, reka twizere Imana gusa, ahubwo ni icaha. Hariho abantu bavyumva gutyo kandi b'abakristo bumva yuko gukoresha ubwenge ari icaha. Mbere iyo umuntu ariko aragerageza gutahura ibintu akabaza ibibazo, baca batangura kumuraba nabi, bakavuga bati wewe watewe, ibi bintu ntibabaza ibibazo, uvyakira gutyo. Hakaba n'abandi nabo bafata ko ikintu kidatahurwa n'ubwenge badashobora kucemera. Aba bobo rero bari ku rundi rugero, bari ku rugero rwo gufata ubwenge bwabo nk'Imana. Ugaca usanga mu buzima bwabo kwizera ikintu badashobora gusigura ntibishoboka. Ahambere hari n'ikibazo abahinga bamwe babaza bati mbega hajya hatangura ukwizera hakabona gutahura, canke ugutahura niko gutangura hakabona kuza kwizera. Ico kumbure tuzoronka igihe cyo kukivuganako, kuko iki ni kibazo kigumye, ikibazo cyo kwitondera. Nariko ndavuga rero ko bamwe bavuga bati gukoresha ubwenge mu vy'Imana ni icaha. Abandi bakavuga bati kwizera ibintu bidasiguritse, bidatahuritse, ayo n'amakosa. Bamwe basuzugura ubwenge, abandi nabo basenga ubwenge. Ubwenge babushize mu kibanza c'Imana. Reka rero turabe ukuri aho kuri. Hari ibintu nofata nka bitatu dushobora kwisunga mu kwishura kino kibazo. Icambere, ubwenge burafise ikimazi mu vy'Imana. Gukoresha ubwenge bwawe nta kosa ririmwo mu vy'Imana, kuko niyo yaburemye, niyo yabuduhaye. Kandi ubu bwenge Imana yabuduhaye nk'igikoresho, ntiyabuduhaye nk'igisharizo. Kuba dufise ubwonko aha mu mutwe si ikintu Imana yakoze kugira ngo idusharize, ni ikintu Imana yakoze kugira ngo tugikoreshe mu buzima bwacu. Nico gituma Yesu yigishije. Mbere nico gituma n'uyu munsi ijambo ry'Imana ryigishwa. Iyo ijambo ry'Imana ririko riravugwa, riba ririko ribwiga umuntu mu bimugize vyose, ariko ahantu ryinjirira ni mu masansi, ni mu kumva. Hanyuma iyo umuntu yumvise, ugutwi kurungika mu bwonko, maze ubwonko bukarondera insiguro y'ivyo bintu biriko biravugwa. Imbere yuko tuvuga amen, imbere yuko duhezagirwa, imbere yuko tuvugishwa kubera amajambo twumvise, abanza guca mu bwenge, ubwenge bugatanga insiguro yayo. Iyo umuntu yigishije aba ariko abwira ubwenge bw'uwo ariko arigisha, maze ubwo bwenge butahuye bukabona guhereza umushaha, bukabona guhereza impwemu yiwe, bukabona guhereza ubugingo bwiwe. Rero ntihagire umuntu asuzugura ubwenge bwaremwe n'Imana kandi n'igikoresho c'ikimazi. Kwigisha ni igikorwa gitumbereye gutahuza ubwenge, maze ubwenge butahuye haba inkurikizi rero nziza mu buzima bw'uwo muntu. Hariho ibintu dushoboye gutahura mu bwenge bwacu, ni naco gituma Imana yabihishuye. Ico cari cambere. Ubwenge burafise ikimazi mu vy'Imana. Ica kabiri, ubwenge bw'umuntu bwarononekaye. Uku n'ukuri dukwiye nako nyene gushira ku mutima cane. Umuntu arihenda, umuntu arabesha, umuntu arirengagiza ukuri azi. Nuko tumeze. Ariko kandi uretse ko bwononekaye, bufise n'ubushobozi bufise aho bugarukira. Ubwenge bw'umuntu ntibushoboye gutahura ibintu vyose. Kubera iki? Kubera turafise akarimbi tudashobora kurenza. Ariko murazi Imana ukuntu imeze, ni Imana iri ilimite mu kuntu imeze mu kubaho kwayo. Ni Imana itagira akarimbi. Muca mwumva ko naho gukoresha ubwenge bifasha mu vy'Imana, dukwiye kwama duciye bugufi, tukamenya ko hariho ahantu tuzoshika bikatuyobera, tukabura ivyo ari vyo mu bwenge bwacu. Kubera iki? Ubwenge bwacu burafise akarimbi, burafise aho bugarukira, ariko kandi bwarononekaye. Uku kononekara ni inkurikizi z'icaha.
ubwenge bwacu si ubwo kwizigira ijana ku ijana. Ni rya jambo twasoma mu migani. Igituma tudashobora kubwizigira ni uko budatahura ibintu byose, kandi ni ukubera bwatewe n'umuzi w'icaha, bigatuma hariho n'ibintu ubwenge buba buzi, mugabo ugasanga hageze gufata ingingo dufashe ingingo zinyuranye n'ivyo ubwenge buzi. Ica gatatu, Imana ntishobora gukwigwa mu bwenge bw'umuntu yose. Imana ntishobora gukwigwa mu bwenge bwacu mu buryo bwuzuye. Umuremyi n'ikiremwa baratandukanye. Nta kiremwa gishobora kungana n'umuremyi, ntibishoboka. Kugira ngo dutahure Imana yose mu buryo bwuzuye, vyosaba ko tunganya ubushobozi bwo gutahura ibintu. Ivyo namwe murumva ko bidakunda. Imana ifise ubushobozi butagira aho bugarukira, ariko twebwe dufise ubushobozi buke. Imana yamyeho, mugabo twebwe murabona igihe tumara hano ku isi dufise ubuzima ni gito. Ibijanye n'ubugingo kumbure bwa bundi Imana yadushiramwo buca bugenda iyo umuntu apfuye, ivyabwo murabona ko tutanabizi. Rero dukoresha ubwenge kuko ni igikoresho c'Imana, ariko tubukoreshe dutahura yuko bufise aho bugarukira kandi bwatewe n'icaha. Muri uko kubukoresha tugume twisunga ic'Imana yahishuye. None rero fatiye kuri aya majambo twabonye, kumbure nteranja mu nzira yo kurangiza, Imana yarahishuye ibintu bitandukanye yipfuza ko tumenya, yipfuza ko dutahura, ariko duhejeje kubitahura tubigendere, tubishire mu ngiro, tubigire ubuzima bwacu kugira ngo bidushikane ku rugezo rwo kuyimenya nk'uko Hoseya yabivuze. Kuko uku kumenya kuvugwa si ugutahura. Uku kumenya kuvugwa ni ukumenya ukuri Imana yahishuye n'ukukubamwo, ni ukumenya Imana mu buryo bw'ubucuti, mu buryo bw'imigenderanire. Imana yaraduhaye ubushobozi bwo gutahura, kandi yabuduhaye kugira ngo tubukoreshe. Nimba uri umukristo usuzugura ubwenge, ico kintu sico. Ico kintu nugihebe, ubihagarike, uriko uragaya umuremyi wawe kuko niwe yabuguhaye. Nimba ubukoresha, abantu bamwe ntibakaca bakubona nabi, Imana igukomeze, ntukore ikosa ryo kumvira abo bantu ngo ukore nk'uko bashaka. Kudakoresha ubwenge Imana yaduhaye twitwaje ko turaba impwemu, mu vy'ukuri tuba turiko turahisha ubunebwe n'ubugarariji bwacu mu vy'impwemu. Imana yaraduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe, mugabo ingene tubukoresha niho hari ikibazo. Ikibazo si ukubukoresha, ikibazo ni ingene tubukoresha. Ica kabiri, kubera ubwenge bwacu bugarukira hafi kandi bwatewe n'umugera w'icaha, turakwiye kubaho twisunga ico Imana yavuze. Ntitwizigira ubwenge bwacu muri vyose, mbere washaka muri rusangi n'ivyo twumva ko bitumbereye mu bwenge, tukagira umwete wo kurondera kumenya ico Imana ivuga kuri ivyo bintu. Mwibuke ko Imana ariwe mwami aganje ubuzima bwacu. Iyo ubwenge bwacu butanguye kuvuguruza umwami wacu, aha dusha twumva ko bwazimiye. None uzomenya gute ko ubwenge bwawe bwazimiye niyo utaha agaciro ivyo Imana ivuga, niyo utaha agaciro ivyo Imana yahishuye? Ni wizigira ubwenge bwawe uzozimira neza izuba ryaka. Kandi buryo umuntu azimira yibaza ngo ari mu nzira, naho we mu bwenge aba yumva ko ari mu nzira, ntibimubuza kuzimira. Ica gatatu, twisunze ivyo Imana yahishuye, dusanga hariho bimwe dushoboye gusigura dukoresheje ubwenge, hakaba n'ibindi tudashoboye gusigura. Hariho ibintu bigaragara, hariho ibintu biboneka, hariho ibintu washaka vyabaye muri kahise tubona muri Bibiliya ushobora no gutora mu bitabo vya kahise, mugabo hakaba n'ibindi utashobora gusigura. Wowe usigura gute nk'akarorero ko uwizeye Yesu Kristo acakizwa? Yego nivyo, hariho imirongo ushobora gukoresha muri Bibiliya ugasigurira umuntu, mugabo hariho ahantu umuntu agera agategerezwa kuvyizera. Mu buzima Kristo ukuyemo kwizera biba bipfuye. Rero naho tuvuga ngo tubeho twiteguriye gusigurira abantu, kwishura ibibazo vyabo, gusigura ivyo twizera, ibi ntibisigura ngo tuzosigura ibintu vyose. Ibi ntibisigura ngo ibintu vyose mu Mana turashobora kubisigurisha ubwenge bwacu. Kuko bimeze gutyo, ukwizera ntikuba kugikenewe. Ariko ukwizera namwe murabizi, ukwizera kuvuyemwe ahubwo biba bipfuye. Rero turabantu, ko ndavuga abakristo, turabantu bafise ivyo bizera, mugabo kandi ivyo bintu bizera si ibintu vy'ibigugu atana kimwe ushobora gusigura. Hariho ivyo Imana yagaragaje, hari bifatiye ku bintu bifadika,
hari ibifatanye n'akahise, ivyo umuntu arashobora kubisigura neza. Imana ivuze ngo mwame mwiteguriye kwishura ibibazo abazazaniwe ku bijanye no kwizigira kwanyu, votre espérance, nukubera izi ko hari ibintu dushoboye gusigura. Ivyo bintu rero burya kugira ngo bisigure nuko ububizi. Ibintu birashobora kuba bisiguritse, mugabo utabizi ntashobora kubisigura. Rero nashaka ndagutera intege, iki kiganiro kizobandanya kija mu idonido ry'ibibazo bimwe bimwe abakristo bakeneye kubaho bafitiye inyishu kuri bo ubwabo iyo Satani bateye, gufasha abandi bakristo bene wabo, ariko kandi niyo duhuye n'abantu batizera bamwe mbere washaka babaza ibibazo vyo guhangara vyo guhakana, ni gute bajya abantu ushobora kubishura kandi mu rupfasoni. Ndagushimiye ku mwanya wawe wafashe, ndizera yuko aya majambo yagufashije. Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha.